muce muvyumva emwe muci nta kintu tuzokora guhera mu kwa gatandatu guca imiserege hose kugira ngo inkukura ntizisubire kudutwara ikintu na kimwe. Navuga yuko iki gice ca mbere c'umwaka w'uburimyi ndiko ndaraba mu gihugu cyose umwimbu wagenze neza. Ku biharage niho hari hakahaze kubera imvura yabaye nyinshi batari batera ibiharage bizi guhangana n'imvura nyinshi, ariko ndabona neza ko umwimbu muri rusangi abarimye ibiraya, abarimye ibijumbu, abarimye ibigori bose umwimbu umeze neza. Cetu amvuga yuko kurikengurukira Imana kuko yo nyene yaradupimiye izuba ryiza n'imvura nziza, none imeze neza. Icyo gisigaye rero ni itunganywa ry'ingene uwo mwimbu tugenza, burya nico gikomeye cyane kuko hariho abantu bacu batanga gusesagura, batanguye kwiyumvira kuziganiriza akazoza. Mwarabonye yuko koko turavye hariho n'abadandaza bahora bashaka bati ubu rero ko mwimbu baye mwinshi tugira duce tubacemwo tubigure make tuzoca tubigurisha menshi twabimaze byose twabibakuyemo. Mugabo kubera umugambi wa leta ari uko abantu bose bateza kugwiza umwimbu, baragerageje uko uwo mwimbu wobikwa n'igihugu, hanyuma abadandaza bashaka guhingura rero bakazoheza bakaja kugura, cyane bashaka bakabigurira ubunyene. Mugabo cyo nkebura abarundi nuko so kugurisha umwimbu wose no kwibikira nawe, kuko kizoja kugura neshi iyo utibiki bisanzwe hashora umusesekara ibindi navyo akabifungura. None rero jewe ndabona yuko hamwe iki gice ca kabiri c'umwaka w'uburimyi naco cogera ku cambere cagenze, wa mugambi twiyemeza yuko umuntu utereza kuronka ico fungura no mufuko karonka amafaranga uzoba uriko uratomoka. Koperative tera imbere Mpanda muri 2016 niho twatangura kugura iki kibanza, ariko imbere yaho twaciye tuji n'amaturu dushira hamwe dushika kuri dutatu dutanga umutahe 220,000 umunywanyi wese. Vya cyo gihe twariko twiyungunganya kugira tugure iyi parcelle, hama turagenda hari ahantu twagiye gusaba akagurane muri CCM barakaduha gusha turagura iyi parcelle dutangura gukora ibyo bikorwa. Icyo gihe abantu bo muri PAM baraje kutugendera baca baratugoma icyo gihe, hanyuma dutangura kuza turegeranya umwimbu buhoro muke dushora muri PAM. Utebana na FIDA iraza na yone niho yaca ifata umugambi wo kudufasha ubake ino hangare mubona. Urabona ko igizwe n'amazu n'amabiro atari make, hama turayubaka gushika no munsi rero tugeze ku isoko yo kugaburira abana ku mashuri. Uzi twebwe umutahe w'amafaranga ntitwashobora kuhara ngo dufise amafaranga ngano ku gusa no munsi turafise abanywanyi kandi turaronka n'umwimbu. Iyo dufise abanywanyi rero bakatuzanira umwimbu tuba dufise amahera.